agishika rero mu Burundi akaba yakiriwe n'abategetsi batandukanye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Ndadaye. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Sebastien Ntongendera akaba yaraciye irya nino ivyaranguwe muri urwo rugendo rw'akazi umukuru w'igihugu yagiriye mu gihugu. Bakunzi ba televiziyo y'igihugu turabaramukije. Kwigenekerezo rya 9 ndamukiza 2026 mu gaturuturu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi wiwe n'abafata urugendo rw'abashikanye mu gihugu cya Ethiopia bakaba bari bagiye mu rugendo rw'akazi. Kibuga c'indege mpuzamakungu c'Ibore muri Ethiopia igisha isaha 3:09 bakaba bakiriwe n'icegera c'umushikiranganje wa mbere Temesgen Tirine ari kumwe n'abandi bategetsi. Ku ruhande rw'u Burundi bakaba bakiriwe na ambassadeur w'Inyamitwe asanzwe aserukira Burundi mu gihugu cya Ethiopia hamwe rero n'abashikiranganje batandukanye bari basanzwe bari muri ico gihugu aho twovuga nk'abashikiranganje Marie Chantal Nijimbere wo kwivuna abansi Asani Kibeya ugajeje hari mu butare n'agataka na Edouard Bizimana w'imigenderanire n'andi makungu. Bavuye ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'Ibore bakaba baciye bagenda kuruhuka gato imbere yuko umukuru w'igihugu atangura neza na neza ibikorwa vyamuzindukanye. Umuhingamo rero akaba aciye agendera akarere k'ubutunzi kadasanzwe n'amahinguriro kitwa Lemi Economic Special Zone yakigwa n'umukuru wayo FCH Yegesu. Akaba yaragendeye amahinguriro atandukanye aho twavuga nka Ethiopia Korea Textile hamwe na Souffle Mart Ethiopia ikora imyambiro. Aho rero hose bakaba baramusiguriye bahereye ku bikorwa vyabo vya misi yose uko basanzwe bakora abo bakorana amasoko yabo n'ibindi.
umukuru w'igihugu avuye ngaho akaba yaciye agendera ikigo ca gisirikare ca Addis Abeba aho yakiriwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Ethiopia umupfasoni Aisha Mohamed. Bakaba rero baragirana ibiganiro nawe nyene bari kumwe n'izindi ntwazangabo nkuru zo muri ico gihugu, bakaba hanini baramusiguriye ivyo bakora, ivyo bigisha, ubushobozi bafise hamwe n'imigenderanire bagiranira n'akarere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe akaba yarabakeje ku bikorwa vyabo, aca abashimira ku bufatanye basanzwe bafitaniye kuva kera, aca basaba kubandanya muri iyo nzira. Avuye aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye agendera Science Museum of Addis Abeba, ikigo kimwe mu vya mbere muri ico gihugu gikoresha ubuhinga bwa none. Naho nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bakaba baramweretse uko ubuhinga bwa none buriko burakoreshwa muri ico gihugu mu guteza imbere ibisata bitandukanye, aho twavuga nk'uburimyi, ibidukikije, amagara y'abantu, indero n'ibindi. Avuye aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye agendera icibutso c'Adwa aho yashize urugori rw'amashurwe yongera yunamira intwari zapfiriye aho igihe abanyetiyopiya bariko bagwana n'abashaka kubakoloniza aribo bataliyano. Avuye aho rero akaba yaciye aja kwakirwa ku kirimba c'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, bakaba rero baciye batembereza ikirimba. Ibyo biheze bakaba baciye basangira. Nyuma yaho hashakurikira inama yabaye hagati y'abakuru b'ibihugu n'abashikiranganje, amasezerano atandukanye akaba yarasinywe cyo bita Memorandum d'entente.
aho twavuga nko mu gisata cy'ubutunzi aho hasinye amasezerano y'ubufatanye mu by'ubudandaji agamije gukomeza ihanahana ry'ibidandazwa, gushyigikira abashoramari hamwe no korohereza ubudandaji hagati y'ibihugu byombi. Ku bijyanye n'inguvu icyo bita energy mu rurimi rw'igifaransa, impande zose zikaba zumvikanye gukomeza ubufatanye biciye mu masezerano agamije guteza imbere ubushobozi mu bijyanye n'inguvu bikenewe cyane mu gushyigikira iterambere ry'inganda n'ihinduka ry'ubutunzi. Ibice by'imibano nabyo nyine bikaba byarahawe akamaro kanini muri ubwo bufatanye, aho hasinye amasezerano mu gisata cy'amagara y'abantu n'indero agamije gusangira ubumenyi, gukomeza ubushobozi no kunagura ibikorwa bifasha bene igihugu. Mu gihe isi kirahinduka cyane mu bijyanye n'ubuhinga bwa none digital, hasinye amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'irangamuntu ry'ubuhinga bwa none hamwe n'ibikorwa by'ibanze bya leta bikoresha ubuhinga bwa none, bikazofasha mu gutuma ubuyobozi burushiriza gukora neza bugashyikira bose kandi bukaba bugezweho. Ibihugu byombi byarongeye gutsimbataza ubufatanye mu gisata cy'umutekano no kurwanira igihugu, byerekana ukwiyemeza kwabyo mu guteza imbere amahoro, umutekano n'ituze mu karere. Kubera ko uburimyi rero bufise uruhara runini mu butunzi bwabyo, Burundi na Ethiopia bukaba bwarasinye amasezerano mu gisata cy'uburimyi agamije guteza imbere ubuhinga bwa none muri ico gisata, gukomeza umutekano w'ibifungurwa no kubandanya guhanahana ubumenyi mu by'ubuhinga. Mu nyuma igisata cy'ingenzi n'ubukerarugendo kikabona cyo nyine caritaweho, aho hasinye amasezerano yariye agamije guteza imbere amatungo ndangakaranga n'ibidukikije by'ibihugu byombi no gukomeza uruja n'uruza rw'abakerarugendo. Inyuma y'izo nama abategetsi ko ari babiri bakaba barashimye ko imigenderanire y'ibihugu byabo ihagaze, bongera berekana ukwiyemeza gukomeye ko gushira mu ngiro amasezerano yasinywe. Urugendo rw'akazi rero rukaba rugaragaza intambwe ihambaye mu gusimbataza ubucuti n'ubufatanye hagati y'Uburundi na Ethiopia ku neza ya Afurika, irushiriza kwiyunga, gutera imbere no kugira amahoro. Ku munsi wa kabiri w'urugendo rwiwe rero umukuru w'igihugu akaba yaciye agendera AMG Industrial Park, aho AMG Holdings isanzwe ifite amahinguriro atandukanye. Republic of Burundi and the chair of the African Union joins us now at the AMG Industry Park. He's receiving a very warm welcome from the management of the Industrial Park. Please give a warm round of applause and warmly welcome our guest of honor. What a meaningful visit. Esaachon Mok Adrigan Ndayishimiye, Republic of Burundi President. Umukuru w'igihugu akaba yaje kugendera igisata gitunganya ikawa, ahakorerwa ivyuma, ahakorerwa ibiyo n'ibindi. Aje kugendera amahinguriro, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye afata urugendo rumusubiza mu gihugu cy'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed akaba yaramuherekeje ku kibuga c'indege Chibore. Agishika rero mu Burundi akaba yakiriwe n'abategetsi batandukanye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Ndadaye.
icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Sebastien Ntawongendera akaba yaraciye irya nino ivyaranguwe muri urwo rugendo rw'akazi umukuru w'igihugu yagiriye mu gihugu ca Ethiopia.